ariko ikintu kimbabaza nuko kubera ko batiyumvira babandi basambura babona mu ngo zabo canke muri famille yabo batari muri film batari muri entertainment kuko ibitaho twebwe akavuga ngo wishinga film ngo urabenga sasa ngo waravuye mu rugo sasa de kubera iki bitaho twebwe turiko turaboneka ariko ko mu miryango yabo huzuye abantu ingo zananiye canke ingo zitababereye umugisha kubera ko kwawukana nagarishwa umuntu wese yagiye mu rugo canke umuntu wese yifuza urugo rwiza ariko iyo vyanse nagukwiye kwiyahura kubera umwana w'umuntu canke kubera societe ngo abantu bakubone neza ubaho kubwiwawe umunezero wawe abantu bamatubwe ngo tuje kurongorwa ugiye kuraba ni kwatunanira niyo bazoza kudutuka niyo mpamvu ntago ukwiye kwita abandi bantu banzurayo kwanza wewe ikiguha amahoro bano bantu bariko barakubwira ngo urashaje ngo none ngo umukwe ni ryari ngo turarindire ngo naka niwaze ngasha ngo naka twarariye n'inkoko ngo zagenze uko ngo umuntu uzomwiteho kubera umunsi umwe urwo ruzokunanira ngo yabega ntuze ngo none gashanga buke bujipo wiyambika izo jipo ntazabona imbere yuko wubaka harutse ko uzakora urugo uzagubaka uko rero raba ubwiwawe ubuzima ntukiteho societe nta kintu ciza catari kwifuriza iyo igihe ubuzi ko ivyo wakoze ari vyo vyiza nta kamaro ko kujana ngo bagukosorere woca wironderera ubwawe moyen ubwawe ubuzima ubwawe uburyo ukikora ivyo wimvira ariko mu gihe wowe ubwiwawe wumva ko ukeneye gukosorwa nuko usanze ufise ako gatima ko kumva ko utikwije atarimwe abandi rero novuga ko gukosorwa kwiwanje rimwe kabiri gatatu kane gatanu canke gatandatu ntivyigara binshi intege kumva nzi neza niba ariko barankosora bakeneye ikintu ciza kizoza kw'izina ryanje jewe mva nzoba ndi umuhiga sinzoba ndi umuhombe par contre mama wanje umuntu wese aza kumubwira ngo none ngiki umwana warungitse Bujumbura kwiga amategeko buka muri university zimvye bahawumva nyene ko yoja ngo kwanikira amenyo ambwira ati mviriza rero abiwanyu sha umunsi namurera siragoringa imyaka namureze ntimwigeze muza kuntera Minerva beke muko muranyumvira impuhwe none donc ndashimira mama wanje cyane ko singe nari realist kandi ntumira n'abavyeyi bose umwana wawe ni wabona impano runaka uzomushigikire Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza hawe ngaho mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namanda bazanira abatumira batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi rero turi kumwe na Kado Haver benshi muramuzi mwaramubonye mu mafilm agiye atandukanye tuza kurabira hamwe bimwe mu bigiye bitandukanye bibera hano muri cinema ndundi numwe rero mu bigeme abikora neza cyane mwaramubonye cyane mu ntore ntindi aho yakunzwe cyane yakinye neza cyane n'izige zitandukanye aho rero yabiciye bigacika na n'ubu kandi aracabandanya abanezereza abaha impanuro muri filime ndundi ushobora kuba uzikunda ushobora kuba uri umufana wiwe urafite akajambo bamubwira muri commentaire ico wakunze ico wifuza ko ahindura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi hari abashobora kuba bavuga ngo arakuza arivugira namaze kuvuga amazina yiwe ariko bibaye ngombwa akayasubiramo akayavuga byoba vyiza gusumba kugira ngo tuganire muze ati vyavire ni Kado Haver Kado turashaka kuramutsa abakunzi bacu ba Roy TV ndamukije abakunzi ba Roy TV ni Kado Haver amazina y'ukuri nitwa Kagisi Arnisha Haver Kado ariko nkaba nahisemwo amazina abiri mu mazina yanje niswe n'abavyeyi ariyo Kado Haver nkaba ndi mukinyi wa film umukinyi wa cinema nkuko bababwiye nkuko Benisha yabariye nkabandi mu mugwi BMT nkaba kandi niteguye gushira hanze igikorwa gikomeye cyane rwose citwa agatsirikwa ntigahere ega murumva yuko n'ubu bitoroshe agiye kubica bicike muri filime nshasha agiye gushira habona naho atabibuza bazogira lancement officiel tariki 5 z'ukwicumi mu 2025 nibaze ko mwese mwamaze kwitegura abakunzi biwe abakunzi ba filime ndundi
ko mwogenda mukaba muraraba mukaba muragira subscribe kugira ngo izosohoke mwese mwamaze kuba play canke play. Noneho ndanabatumiriye kuza muri lancement officiel ni kuri Nyabagere conference, ni iruhande ya Gare du Nord, abantu benshi barahazi. Ni juste ushitse kuri Gare du Nord ucuraba ibubamfu bwawe ucubona handitse Nyabagere conference. Azoba ari filme ya mbere ifise particularité itari menyerewe muri filme, ndavuga kugira amalancement abiri mu ntara zitandukanye. Izo ifise lancement officiel tariki 5 z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka muri Nyabagere conference size 9 kwinjira n'ibihumbi 10 hasanzwe, hama ni 50 muri VIP. Ikaba ifise na lancement officiel mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politique muri Sunrise Resorts inyuma ya Stade Ngoma. Niho tuzogira lancement officiel Igitega ko bazaba begereye umugwa mukuru wa Gitega. Tugushimire cyane Kadorave kubutumire uduhaye. Ndibaza abasanzwe bakunda filme ndundi bamaze kukumva, ndibaza yuko abazoba bari mu ntara nziza ya Gitega bazoba bamaze kugenda kuri lancement officiel tariki 9. Abari ngaha mu gisagara cizo ca Bujumbura nabo turumvise ubutumire tariki Gitega 5 i Bujumbura. Tugushimire cyane, nababwira ko nawe ubivuze kwiki tukiri ngaho nyene murafise ico mwumubwira mu muziko vyinshi. Abamaze gukurikirana filme ndundi abazikunda cyane muramaze kumubona agenda agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye. Mbega kubwawe agaragara gute, umukundira iki n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ubidusangize muri commentaire n'ivyo wifuza ko yohindura. Dushaka kuba ari byo wakunze, dushaka kuba ari byo wagaye, kandi bavuga mu kirundi ngo na nyambo ibura gahonzi, navyo bishaka kuba bibaho, kandi nawe ariteguye gukora byose mushima kugira ngo abanezeze. Imbere ko twinjira mu kiganiro turifuza kumenya Kadorave ingene vyagenze neza na neza atangure kwinjira mu mwuga wo gukina amafilme. Uko ninjiye gukina amafilme ubundi abantu banzi kuva kera bobashingira intahe. Jewe namye ndi wa mwana kuva no muri préadolescence yanje, wasanga ndi wa mwana nkunda guhimba inkuru, nkunda gufonda inkuru, nkunda gufonda ngo wowe uri umupapa uri umama, zandi zose twakina. Ariko ugasanga ni jewe ndiko banka direct, je peux dire ça. Rero ugasanga vyari ibintu nyene vyanyamyemwo uko onye. Hama ngize muri adolescence nagiye ama club atandukanye yo gukina amateatre, nimenyereza cane gukina teatre no kuzandika, kuviva amascene. Abantu bakina amateatre barabizi ko ico mbere batwigisha ni kumemoriza les textes, hama no kuviva izo textes tuba twamemorije. Rero ni ibintu nyene nahozemwo, ariko nkabona bifise akantu nko muri internet narandika nabisikaye nyene nararengeje ko mama wanje ambabarire gutanga liste y'amakana nayirengeje kiyo kaye nabesha sans faire. Ariko yari yo nandikamwe amafilme aba personage nagira abana twigana abagenzi banje. Ubu nafise umugenzi yitwa Diela, hasi umugenzi yitwa Elsie, hasi umugenzi yitwa Eunice, hasi umugenzi yitwa Ella na Elsie. Abo bose nabaha amahoro n'abahungu bo mwishure canke n'abandi tuzi nyene aba amahoro muri yo kaye, ugasanga ko nandika histoire. Donc ibintu bavuga ko bitanjemwe ko nyene ntabwo narabikuranye. So nari nabuze aho explore nerekana talent yiwanje. Ariko shise ngaha mukuze wanje yitwa Justin Irampaye, umukuze wa Amede Barakiza, niwe nitwe ndamubwira nafise itara. Ariko nabibwira Amede yasanze ari umustar. Nabibwira Amede zakweza ko ndiko ndiyumvira yuko ari kubera ko tuvukana ngomba kwabiza. Ndamubwira Justin ndondera ahantu basi banza kwanza kwerekana talent yiwanje. Justin yaramfashije aba umuryango mwiza cyane gose yitwa Warubizi, ari naho natanguriye, ari naho na Amede Barakiza wo mukuze wanje nyene yanambonye academy ha talent yiwanje, akabona kushira muri BMT. Nuko je ninjiye mu mugwi wa film. Arabitanguye akiri umwana mutoya, atanguye muri adolescence, aratanguye kwimenyereza ibintu byo gukina, arabibayemwo. Ugeze mu gisagara ca Bujumbura uratanguye urinjira filme ya mbere umaze kuyikina, umaze kuja kuri kamera, biyumvise gute? En fait je sinagiye no kuri kamera comme tel. Je mu musi wa mbere mbonekana muri filme ntago nuko nagiye muri kamera. Sinavuga ngo nagiye kuri kamera uko onye. Ahubwo je namaze umwaka wose peut-être ndi nk'umustagiaire. Ndiko ndarondera, ndiko ndaba hafi Warubizi ko tellement bari batanguye série nshasha, nahore nari mfise comme ça. Nari wa muntu nyene aza kuri terrain kugura aba experience, kuraba uko bikorwa. Sinari umuntu nyene ngira ngo novuga ko nzoba umuntu genre hazobria. Ntiwari uzi ko bokwizera. Oya, ariko umunsi umwe barabura hore baha umuntu bari bafise azoba yarari hanze.
byari hanze umwana w'uwo mu mama mwiyo filme yene zari kirya nivo n'umuyaga okay urumva barabura hore bo uwo mukobwa cyangwa kuri ngaha ngenda hagira uruhande mw'iryanzu usabe mbwa yari hotel umenga ugenda mu hotel ucugira apere video cidukamera muri telefone ya mama wawe tuvuga ko ari wowe mwana wari hanze twamwe tuvuga muri histoire urumva ariko utigeze ubonekana donc je sinagiye kuri kamera bwa mbere nagiye muri telefone barakamera ndisaje ko ndi hanze fait ariko buriya ntuzigera uneglige sene baguhaye sene baguhaye ushaka kugurira imiryango uko bwa sene nakiniye muri telefone muri apere video niko kanyigururiye kuba umu actrice principale muri filime yasubiriye muri Warubiza donc nuko rero je nagiye kuri kamera bwa mbere ari muri telefone jewe sinabona kamera nari nibereye hano kereke pa mvuga oh mama nikibazo ngomba nze tu donc ndi kuri telefone ariko iyo scene kubera efficacité yayo kubera acting yayo nayikoranye kubera dévouement peut-être byatumye bampa rôle principal iyo filime yakurikiye yitwa Manjanja niho naciye mba mu actrice principale mu nyuma barandokumenta kuri ntawe yagiye filime yari yamede ndabizi mpora numva ko atari na jewe nari ndi mu actrice ubundi ariko Destiny yarakinye utuntu twayo abari jewe mu actrice principale ubwo amede arabona tarayiwanje apana ko tuvukana abwo arabona ico nshoboye ubwo arampamagara mu ntore ntinzi tugushimire cyane kuri kahise kawe uri kuratuyagira biravuye iyo hose uno munsi urisanze muri filime Ndundi uri bamwe bagiye bakomeye turabona wewe Fanyira Vine n'abandi bagiye batandukanye babikora neza cyane uno munsi turifuza kumenya bega nakaye kabijya mukoresha bwa mu filime akundwe hirya no hino abavuga ko ari inganga aravuga n'ibindi bigiye bitandukanye mubigenza gute nkuko bivuze hari bashi bimvira ko twadukoresha inganga ku buryo turonka ama views ari haruguru canke tugiye gukundira runaka ariko cyo navuga inganga sinovuga ko ari terme ya nyayo twokoresha ahubwo nirihe banga dukoresha kubera dukoresha ibanga ryo gukoresha histoire nziza histoire kosoye yamwe mwanya dufata tuko turandika tuko turakosorerwa nkaje ndashaka ndaya histoire ameda kainsi benagiti bakansubiza inyuma nk'inco nka zitatu bambwe oya agende kosore ibigire gutya hindukiza abatangure bari uhereza ukuvuga ngo igikoko cacu tugiha umwanya ukwiriye inyuma yo kwandikira histoire cyo turondera abakinyi beza baza kwinterpreta yaho baza no kwemera directing baza kwemera gukora ivyo director babwiye kubera ko ari wazi histoire ko bikwiye nije akeneye iyo nindi banga irindi banga niba maze kumva muri combinaison y'ayo mabanga uza gusanga esprit d'équipe ibanga rikomeye dukoresha twebwe ni gukorana n'abandi jewe ndandika histoire ndayishira anya bakayikosora amede ubwe barandika histoire agahabanaka bakaraba niba bimeze neza bagakosora nukuvuga ni esprit d'équipe inyuma yo gutora acteur cyo turondera team technique urumva deja ni esprit d'équipe muzo gusanga ikintu gikorwa kimwe gikora umuntu umwe ibanga rero dukoresha no gukorana n'abantu benshi n'ama ide atandukanye benisho je ndashaka kwamfise ide runaka nkamvuga ati je nka hano no hagera ariko wowe uje bazavuga toya ikintu gituma utagera hari imbere handi nuko utiyumviriye kintu nukuvuga ngo niwaza mu buzima bwe wanje niwaza muri zyantu vy'iwanje uraza kuzana iyindi ide iza kumpushinga kure nukuvuga ngo ibanga dukoresha twebwe no gukorera hamwe na esprit d'équipe yego niko kanga mutima ka BM iyo bisaba kugukosora naho hora wumva umenga urarushe umenga ivyo wari wakoze mu byo wari uteze ko biba vyiza bo gukosoye wimva gute igihe ubuzi ko ivyo wakoze ari byo vyiza nta kamaro ko kujana ngo bagukosorere woca wironderera ubwawe moyen ubwawe ubuzima ubwawe buryo ukikora ivyo wimvira ariko mu gihe wowe ubwiwa wumva ko ukeneye gukosorwa nuko usanze ufise ako gatima ko kumva ko utikwije atarimwe abandi rero novuga ko gukosorwa kwiwanje rimwe kabiri gatatu kane gatanu canke gatandatu ntivyigara bincinege kumba nzi neza niba ariko barankosora bakeneye ikintu ciza kizoza kw'izina ryanje jewe mva nzaba ndi umuhiga sinzanda umuhombe tugushimire cyane tukiri ngaho nyene hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho hanze cyane cyane tubonye ari abarundi kazi bariko baragira filime Ndundi amahora agiye atandukanye mushobora gukora mukayakorera mu mashambre mugakina ibintu bisanzwe bihari
ariko aho hanze ugasanga uko baciye imanza zitandukanye nk'akarori umukobwa ugasanga ko bavuga ati ni ubumaraya ni kwidandaza ni juste mwishira habona kugira ngo babashime kandi muri ico gihe iyo ubonye ibintu bisa nk'ivyo uvyakira gute igihe mbonye ibintu bisa nk'ivyo amakomantere hani negative ntabwo ndayitaho nako ndayamara ku mwanya ugiye uzamara umwanya kuri komantere negative izana negativite muri wewe ugatangura kwiyumvira ngo reka nkore ibi nivyo bizoryohera abanaka ahubwo kibagira ko waje muri kano kazi kubera ubutumwa wahawe kubera akazi kiwawe so iyo ndonse rero ubwo butumwa mu gihe nzi neza katari ivyo nago ndavyitaho sindavyitaho ico nkora ndabandanya n'ubuzima bw'iwanje ndavuga ko abantu bataratahura ntibaragira niveau yo gutahura yuko kano akazi dukorana akazi abo bantu duhurana muri sene zo mu gitanda haniye tutanandikirana no mu buzima busanzwe kandi kandi bagaturi produit ni sawa ariko ugasanga ntitunandikiranira ugasanga ntitukitanyeho ugasanga mwese afise umuntu mu buzima bwiwiwe kandi uwundi nawe ugasanga aramuzi nta nkurikizi ziba zihari donc nta kamaro ko kwitaho izo commentaire negative ko izo commentaire negative n'abazitaho ziza kukubuza kwikonsantra kuko ugomba gushika jewe mba ndiko ndatanga ubutumwa ko hari abantu baja mu gitanda kumbure gukora ibitari vyiza canke mu gitanda nk'abantu babanye ni birealiste ni ibintu bihere rero numva nta kibazo na kimwe nta kintu kiba gituma nimvira nabi canke ndavyakira nabi uko mbona ama commentaire ntabwo ndavyitaho jemba ndanga gutanga ubutumwa hari abantu naho bibasigurira batemera neza yuko cameraman ari habari director hari afasha amatara abafashe son aba assistant abaje kuraba abaje kwiga aba stagiaire batemera ko bahari naho bibasigurira n'abantu benshi maze kumva ariko barabivuga ati ivyumvikana shamba muri babiri bigenda gute nakaye kajambo babwira bana kuri bon nababwira ko nibagume bimvira ko bijya tubereka ubundi filme nukuri kubayiraba ariko n'ikinyoma kubayikina twebwe tuba turiko tubagira ibintu by'ibinyoma ari umuntu yambajije ngo ntusaba imbabazi igihukinye filme kuko wababesha abantu kubera urumva n'ikinyoma bariho nakintu ariko navuze ati sinosaba imbabazi Imana kuko je ndiko ndatanga ubutumwa sinosaba imbabazi Imana gutanga ubutumwa ni mu nzira zitandukanye hariho kuvuga no kwerekana amashusho ivyo dukora twebwe rero navuga ko abantu biyumvira ivyo nyine babwira ndabifuriza kuza kuri terre umunsi umwe kuraba uko bigenda nimwosaba kuduta ikindi kandi sinoja kubinjiramo cane ngo ndapersuade umunsi basi nibashaka bariyumvira ivyo bashaka ariko ubutumwa tuba tubahaye muri film ko bafate nk'amabasi bamenye ko ikibi cyose kivyari kibi atari mwe zokora ikibi ngo wongere ngo urangize neza basi bafate buno butumwa tubaha biyumvira ivyo bashaka nta kibazo ariko ubutumwa tubahaye babwakire yego Kado Have turifuza kumenya ni yahe role iyo bayiguhaye wumva udohewe wikinira Arez ma role yose bamaze kuguha ufite je role yariyo yose je mba ndi Arez kubera ukana ndumwana mwiza ndabishoboye gukina ndi mu mishatsi ndabishoboye gukina ndi umuhanuzi ndabishoboye sinavuga ko hose bompa je nta hore navuga ngo ndi comfortable cyane pa contre hore ingora hore goye noneho yogora n'umuntu wari wese ni hore yo kuba umuntu mubi uruma twese urabizi hore yo kuba umuntu mubi ni hore goye kandi abantu babazi ngo ni inyorohera ngo ni imbereye ngo ni ifite kubera ko bayimpa kenshi je iri hore bayananiye abantu benshi kandi iri hore iragoye je vous jure iri hore iragoye cyane hore ko umuntu mwiza nta nuko basi iragoye c'est vrai ariko hore yo kuba umuntu mubi isaba ibintu byinshi isaba kwinjira cyane isaba guhindura isura isaba gushavura bikwiye baragusubizamwo ijwi ryawe ntirijanye n'isura ongereza ijwi giriki donc hori ngora niyo hori yo ku muntu mubi ariko hori nezera niyo ariyo yose ko ndazishoboye hari hori twabonye ukina ufise ugwembe mu kanwa umumeshante rwose usa nk'umuntu akora ikibi uvuga uri umwicanyi bikwiye mbega inyuma yo gukina ijya hori nta nkurikizi mbi mwabonye haba mu kibano canke mu bagenzi sigara bavuga ati usanga afise ugwembe bimeze gute en fait ndavuga ko ijya hori narayikinye kandi nayikinye mfise message nshaka gutanga message yuko kwihora ushaka kwihora ko ntuzigera uronka amahoro amahoro atangwa n'Imana kandi amahoro azotanga mu kubabarira
uzaronka mu kubabarira nubwo kwihora ntabwo uzigaronka amahoro kubera ko muri uko kwihora kwiwawe ntiharimo ca kindi ukeneye amahoro ariko kwihora nta mahoro arimo donc inkurikizi zabaye navuga ko nawe ngo washingurika ndaye udafise urwembe ariko Imana yaguhaye igikundiro nta muntu ashobora gukwanga ubundi umuntu aravyakoreye kwimvira ko abantu bonyanga ariko ntibigeze banye nivyo twawe twiteze twese ariko Imana yaguhaye igikundiro nta n'umuntu umwe ashobora kuvuga ngo avuge ngo oya ngo nta gikundiro ufise shaka ukoresha iki shaka ugirene nanuko shitani afise ubwo burenganzira ego rero nta impact mbi nabonye abantu bambwira ngura umusoda ngura twika ngizene cyangwa bakanda ko atagwe mbufise ariko ukabona ko atabwo bafitanye canke atagwa nko bafitanye none bamaze kumbona mu buzima busanzwe bakabona ingene nyene ndaho ngwari twengera donc nankurikiza imbi zagize kandi isana agomba gutanga message nashaka gutanga yarashitse ngushimira cyane gose abantu basupportinze muri imva mwihoro niza ko muzodusapotinga no muri agatsirika nigahere tukiri ngaho nyene Kado Havel hari byinshi bigenda biboneka cyane ku barundi kazi bakina amafilme novuga ko nivyabandanye ku gihugu cacu ciza c'u Burundi ejo bishobora no kubaca intege hari amajambo agenda aravuga ngo iyo uri umukobwa ukina filme ntiwubaka niyo wubatse urasambura mbega ayo majambo uwo umaze kuyumva ndamaze kumva cane gose uno munsi nejo nahigaye ejo n'igihe cyinshi ariko ikintu kimbabaza nuko kubera ko batiyumvira babandi basambura babona mu ngo zabo canke muri famille yabo batari muri film batari muri entertainment kuko ibitaho twebwe akavuga ngo wishinga film ngo urabenga sasa ngo waravuye mu rugo sasa de kubera iki bitaho twebwe turiko turaboneka ariko ko mu miryango yabo huzuye abantu ingo zananiye canke ingo zitababereye umugisha kubera ko kwawukana nagarishwa umuntu wese yagiye mu rugo cyangwa umuntu wese yifuza urugo rwiza ariko iyo vyanse ntago kuye kwiyahura kubera umwana w'umuntu cyangwa kubera societe ngo abantu bakubone neza ubaho kubwiwawe umunezero wawe abantu bamatubwe ngo tuje kurongorwa ugiye kuraba nigwatunanira niyo bazoza kudutuka niyo mpamvu ntago kuye kwita abandi bantu banzurayo kwanza wewe ikiguha amahoro rero iyo ndavyumvise ivyo bintu ngarutse kibazo cawe mvuga ati nta kibazo nibavuge nitwebwe ubuzima bwacu buri public nitwe twahisemwo kuba public ni n'Imana yaduhaye umugisha kuba inyenyeri zikayangana abantu bakabona ubuzima bwacu rero umwe wese arafite uburenganzira bwo kuvuga ico ashaka ku buzima bwacu ariko nta nuko twe dukwiye kwita ubuzima bwa ivyo biyumvira ku buzima bwacu ngo arivyo ce dukorerako rero n'abandi bantu baba bumva pressure haba uri muri filme cyangwa uri mu buzima busanzwe ntukumvirize pressure y'abantu bano bantu bariko barakubwira ngo urashaje ngo none ngo umukwe ni ryari ngo turarindire ngo naka niyo wazi ngasha ngo naka twarariye n'inkoko ngo zagenze uko umuntu uzomwiteho kubera umunsi umwe urwo ruzokunanira ngo yabega ntuze ngo none gashanga buke bujipo wiyambika izo jipo ntazabona imbere yuko wubaka Harutse ko tsakora gutsaguba kuko rero raba ubwiwa ubuzima ntukiteho societe nta kintu ciza cyatari kwifuriza nta kintu cyatari kwifuriza itaho ubuzima bwiwawe ndabikiri ciza kuri wewe we niba wumva yuko wobaho ukarindira Imana yakugeneye rindire kagenda na pressure hari benshi bariko bararira hari benshi bariko baragaruka kana n'ivyagushikira ntuzokwibreminga ariko uzogenda uri sure yuko niwashika bikanga uzavuga ati yari shwayi wanje ntago nategetswe na mama wanje kubaka ntago nategetswe na societe kubaka nari ndamukunda nari mbona ubuzima bwiza imbere yacu ariko vyarazi kandi sindi uwa mbere uzoheza ugaruka uvuga ati yari shwayi wanje apana kuzoza kwakiza ntibitaho abantu baguma bakubwira kurongorwa en general aho hanze bakunda kuvuga ko abari muri filme cyane cyane abakobwa mama ari abantu kenshi usanga barananiwe n'ingo ugiye ubibona mu bakorege bene wanyu ugasanga rimwe na rimwe n'abafana bariko barabivuga cyangwa mu makomantere n'ibyo bitandukanye bega nakaye kajambo babwira kerekana yuko gukina filme no kubaka ari ibintu bibiri bitandukanye afite benisho nina janga hamwe naho gora nkana kubwira ati reka mfata amazi n'uwe muhobura ntibazonyumva so que veut dire je ico mbwira uwone wobwira si societe nana rimwe zo kugira iva favorable kuri wewe uwone wobwira ni wewe mukorege wanje uriko uraba muri aserem kubera ko passe yiwawe yabaye
uwo nobwira n'uwo yagize ibibazo uwo muntu uwo mukobwa wari wese ngo tuba muri industry ariko aremerwa na society ntukumviriza abo bantu iciza kuri we ni ikihe umunsi abo bantu abakorege banje mvuze basi pasi yabo itagenze neza umunsi vyanka ninde yaje kugusapotinga muri babandi baguherekeza babandi bagufosinga kubaka babandi ninde gusapotinze niba bona rero ko abo bantu batigeze gusapotinga bose baguhindukiriza umugongo uzamenya ko atari na ngomba kugira basatisfeze rabikiri ciza kuri wewe senga Imana iguha ubuzima bwiza iguhe partenaire mwiza kubera ko urugo rwiza ruraba kandi urugo rwiza rutangwa n'Imana egera Imana tout simplement societe nuyiteho abo bo muri societe nyene nabo bafise izo ngorane sha ntiwovyitaho nani ntiwobivamo so nukiteho societe nakina kimwe je shaka kuyibwira nta rimwe no kugira mbwira ikintu nakimwe societe nokuri tukiri ngaho nyene turifuza kumenya mbega Kado Have turifuza kugira he muri filme Ndundi nifuza guteza idarapo Ndundi ibendera ry'u Burundi apana muri East Africa ko muri East Africa cyangwa mbona mega ryaradutse habuze gato ngo twuzuze East Africa kubera ko ugiye kuraba mu Rwanda dusa n'abafasha ugiye kuraba mu makomate usanga love from Rwanda abakinyi bacu baragenda mu Rwanda gukina bakaba abantu bakunzwe ukabona nyine bagize impact irenze urugero ndashaka kuvuga nka Fanny Lavine niwe yadutanga kugenda mu Rwanda ndashaka kuvuga nka Mimi Mireille ndashaka kuvuga nanje nagiye gukina mu Rwanda ariko nagiye muri projet yo mu Burundi so urumva novuga ndakeneye kwibona muri Tanzania igiswahili canje gike nk'umunyamwaro mugabo cyangwa abona uwundi wari wese mu gihe ico cyose uwari wese yoduzira ibendera ry'u Burundi ukugenda atandukana South Africa Nigeria nyine za Belgique Allemagne ko abari mbekora bikora basi nkabona idarapo ry'u Burundi nagari jewe nyine ndashaka jewe mu gihe ico cyose kizokureka yaba ari jewe canke urundi mugenzi wanje zobanda amahoro tugushimire cyane mbere uko turangiza ikiganiro cacu turifuza kumenya twumvise Kado Have yavuye iyo yagiye aracange n'ivyagiye aragenda bigiye bitandukanye Kado muri ivyo byose intambamye mwahuye nazo nizahe intambamye dukunda guhura nazo novuga ko ari intambamye mu kazi societe singira nkuko navuze ko societe tacu ndayibwira singira mvuge ko societe itagira intambamye runaka kubera ko societe kugira intambamye runaka mu gihugu ufise nk'umuvyeyi yumviriza apana office abaza kumubwira ngo ati afise mama we mwiza barabutse cyane rero mvugiye muri rusangi hariho abana b'abakobwa benshi batinya kuza muri industry ya film kubera societe kubera abavyeyi babo baravuga ngo oya ni bagenda hariya uzibugiye kuyerekana bazivuga kuri ndazi par contre mama wanje umuntu wese akumubwira ngo ningije umwana wawe ngitse Bujumbura kwiga amategeko buka muri university zimvye bahawumva nyene ko yoja ngo kwanikira amenyo ambwira ati mpiriza rero biwanyusha umunsi namurera siragoringa imyaka namureze ntimugeze muza kuntera Minerva beke muko muranyumvira impuhwe none donc ndashimira mama wanje cyane ko singena ari realist kandi ntumira n'abavyeyi bose umwana wawe ni wabona impano runaka uzomushigikire ariko intambamye duhura nazo nizo z'abavyeyi badadutahura rimwe na rimwe canke societe idushira ko pressure runaka kandi na producer amwe bamusanga batari abana beza kubakinyi runaka ego neza ndagushimiye cyane yo Kado Have ndanagutera n'intege kuri ivyo byose mwifuza gushikako kuduza ibendera ryacu ryiza ry'u Burundi mu makungu kuduserukira mu bihugu bigiye bitandukanye watubwiye ko naho hatogenda wowe hakagenda mwene wanyu ariko agiye kuvuga filime yo bari teka ridasanzwe cyacu cyiza cy'u Burundi no gantumira cyane abakunzi bacu ba Roy TV kumushigikira muri cyo kuvuga kidasanzwe agomba gushira habona iteke zitanu z'ukwicumi mu mwaka wa 2025 mumushigikire umukobwa wacu babikora neza cyane mwumva kandi ko atari ibintu bigiye koroha kandi uguma korana umwete mu gukora ibituryohera ibiduhanura atitaye ku majambo y'abantu shimwe cyane abatega subscribe mwande mukurikirana ubwano bya Roy TV amakuru mashasha yizewe shimwe cyane na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira yemeze neza cyane au revoir Imutangwa muri Roy TV.
byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV